kuri Econet rero Econet rero nabo turaza kubaha ijambo nabo batubwire, ariko chaque fois iyo tuvuganye bo bamavuga ingorane gusa, nta na rimwe no kuri jewe bamwizeye. Ubu rero tugomba tubwire by'ukuri mubona ko bidakunda kare tumenye nyine ko mutari kumwakora cyane muvuge muti twebwe muri emeriere byase tugomba dukorere muri meri gusa, nabo muri meri naho nyine tumenye tuti muri meri mugiye kwakorera iki kugira abarundi bari muri meri mushobore kuronka abakiriya, abo bakiriya nabo baronke qualité de service uko babyifuza. Mbega ibyerekeye EcoCash byifashe gute mu gihugu? EcoCash abenegihugu baronka service neza, byifashe gute? Mbega icyerekeye kuriha amahera leta ibasaba byifashe gute? Naco tuzi neza ko bitifashe neza, muko mukora iki kugira ngo mushobore kuriha amatagisi, mushobore kubabomora, mushobore gukoresha EcoCash mu gihugu cyose, abantu bongera babizere, imitere ntihave yonyene yiganzira ibyo byose kandi muri ndaho mwe muri kumuguriki. Kucerekeye EcoCash irakora 100% mu gihugu hagati, ariko haracari perception y'abenegihugu ko yoba yaragize ingorane. Kumbure byavuye mu rwandiko rwabaye public, hama baca bagira ubwoba ko bari bafise ama-antecedent yindi mihora, ariko turiko turagerageza, ariko haraba ama-effort menshi mu gihugu hagati kugira ngo tubwire abantu ko ariho turi kandi turiko turakora, kandi kugira ngo mumenye ko ari byo ngira uwo bayifishe yoyikoresha n'uwo nyene yomenya kwikora. Hama vyerekeye amatax ni kibazo turiko turaganira n'ababijejwe, kandi twizeye ko kigira gitora umuti. Numva nobahumuriza ko nubwo mwogenda kubaza ico kibazo kiriko kiraganirwa kandi tukiri mu murongo mwiza. Murakoze.